kugishika ku iterambere kuko gifise imiryango ni hatabaho ya miryango umwana natakurira mu miryango agakurira mu ibarabara ntazoja ku ishure indero ntazoyironka ikwiye neza urumva igihugu naco nyene kizoba kiriko kiratakaza ryaterambere twifuza gushika ko ntituzorigerako. Umukobwa agukunda azoguha virginité yiwe ariko umuhungu nawe agukunda ntazokwigera abisaba. Juku rero umukobwa ego kubera urukundo bisanzwe gituma umukobwa aryamana n'umuhungu kubera urukundo ariko igituma ariko gituma umuhungu aryamana n'umukobwa ni raki. C'est ça la différence. En fait Rick canke na Brillant canke na Edmond turashobora kuba tukundana ariko rero badushira mu rugo ebana ibintu bikanka rero kandi turakundana nukuri n'ubu nyene naho ibintu biriko biranka turumva ko dukundana rero so qui veut dire que urugo ntirukeneye gusa urukundo kugira ngo rushobore kwavansa canke rushobore gukomera hari yandi hari ibindi bintu byinshi bikenewe kugira ngo urugo rushobore kwavansa kubera kumenya ico ushaka n'utazoza urahitisha namo wowe aramaze kuvuga yuko ukeneye umuhungu ameze uko ataje ameze uko sigwawe murekera abandi. Stay single. Why do we have fear to stay single? Abantu benshi bafise ubwoba bwo kuba bari bonyene, abantu benshi umva na societe yacu iratwemeza yuko umukobwa ngana nkatwe ari wapi bisa nabi. No, kubera iki hataraza ubumeze nkuko ushaka. I mean not 100% correct ariko kabisa hariho utuntu tumwe uvuga ati oya ibi ntibishobora kubura. Wowe ariko usanga uri kwakira umuntu wari we wese bitegezwa guhera utegezwa kuguma winkrizinga nombre y'aba ex alors que ivyo atari kugutesha agaciro atakindi kintu catari birimo kuvuga ngo naka yabikoze nanje ndabikora muri mwihigana naka ico yakoze singombwa je ntegereje kugikora ha umuntu wese arafite ama principe agira agwala principe yiwanje sico kimwe ni Laurier sico kimwe ni yiwawe jewe nimba nihaye intumbero ati jewe nukuri ndoshika muri mariage nkiri vierge igufuri vyuma vyose urumva vyuma vyose sireko nirinde ntibisigura ko ari wowe ufise wovuga ntangorane niwe tuzokunda nawe se nzomwihera nibisanzwe karano bamizuko rero kubganje no mufelicita kubera ko abagifitse bwabo ntumuriwe abakibitse cakintu c'agaciro kidafitse bose hama kandi hariho n'abagenzi ugira bakakumvisha neza yuko utabigize hari utakaje sivyo ukumva bakakubwira yuko wamenje defo baranatubwira yuko muri mana ukamenya ni ibintu bidire nyene ukamengo ariko rero wowe ushoboye kugarda virginité yawe courage cyane ariko kandi n'abandi bariko baraturaba bayitakaje nawe twoca tuba ntibabe ibicibwa canke habe namba kujya twese dufite ama destin yatandukanye petro we niko vyari vyaranditswe ubundi nawe yashoboye ku reserva ico kintu abandanye ariko arakira iyo akaba ari impanuro ya gusa ko yavuze ko Patrick ameze ko Edmond ameze siko Mubria ameze siko jewe meze turatandukanye rero utegereza kumenya uwo muri kumwe uri uyu mwanya ameze gute akunda iki yankiki. Hello mwebwe mwese muri ko murakurikirana Télé de la Richesse irije umumva ni rya Christabella Munezero ni vya biganiro twama tubashikiriza uno munsi nkaba mfise aba invité batesa batagase nkuko mubibona kuri image ni Laurier na Lise Ricresse n'abantu muzi abakobwa muzi kuri Horizon TV mu kiganiro Answer Blingers reka byinshi baraza kwidondora ndabahaye ikaze les filles muri Télé de la Richesse. Murakoze cyane duhikaze mu kiganiro canyu mwakoze kudutumira Answer Blingers Jenny twa Lise Ricresse ishimwe abantu batuzi kuri Horizon TV 257 murashobora kuja kudufollowinga kugira ngo muze muraraba natwe ibikorwa byacu. Murakoze kandi nanje ni mu gishanti ya Laurier ma journaliste quand dukorana avec cette très belle femme. Et comme dit Horizon TV, place 257, hana place iligo. Kandi mizo sinabanda ishira kiyo place 257. Ego. Christa merci kututumira. Ego.
nk'abantu kenshi mukunda kwakira ibibazo by'abantu canke intererano mukamwumva amayide y'abandi bababaza eske umuryamanye n'umuhungu avanye mariage biragabanya ce biraduza urukundo ku bwanje sinovuga ngo biragabanya canke biraduza kuko ntavyo nzi mugabo ku bwanje ni bibi ni bibi pera ni bibi ati gute ni bibi harimwo rega ni risque ubufasha ni risque kuko sati arashaka kuguheba hama kandi agutwaye ikintu c'agaciro utazosaba kuronka kijya kiragiye ntikizogaruka naho uzomara imyaka 10 udasubiriye ntikizogaruka ego rumva muri make ubutakaje rero novuga kari bibi ni bibi vraiment kuganje ni bibi numva donc birarugabanya urumva ni risque ufashe petit koko bizogabanya bitazoduka ukungene abanyabwenge abashakashara bo babivuga bavuga yuko biratandukanye ukungene umuhungu avyakira n'ukungene umukobwa avyakira mu bisanzwe pendant l'acte je dis l'acte sexuel umuhungu wewe urukundo yahora gukunda ruragabanuka à un certain niveau par contre umukobwa ho ruraduga sinzi ikiba par rapport aux hormones ariko ravuga yuko ku mukobwa urukundo ruragwira cyane ku muhungu amaze kuryamana ariko ku muhungu nawe ruramanuka gose bisigura ko kandi no mu ndero y'ikirundi niko twakuze tuvyumva urumva acagukenge ntacuba uceramwo aba yarakumenye ntabishasha ariko par contre uri umukobwa we wumva umenga ni honneur aguhaye wumva umenga aho byari biryoshye urumva même after wewe uravye neza umuntu abantu babiri bahejeje ku making love ukababaza ukagira ico iyo constant uza gusanga umuntu yabaye excited cyane ari umukobwa mungu we aba yumva umenga ahubwo yatakaje ariko umukobwa cyane ou bien vice versa aba yumva yuko ego vyaba abahungu baremye Krista mu kungene bakunda ikintu kicihishije urumva abahungu bafise ikintu muri bo ca envie ya découverte wewe wavuga ati découvrir bishasha urumva rero ikintu batarakironka batarakibona baba bagishuhiye cyane ariko une fois bimaze kuba ndo grave n'abandi urumva ariko uri umukobwa yo uva ngaho uvuga ati yaryohereje umunsi urumva uri excited cyane gusumba umuhungu ariko umuhungu wababona yo kumenga nibisanzwe nico gituma atobitinyira kubiguhebera marge ko mama rero ariko uzorabe n'umukobwa umukobwa yajyamaye n'umuhungu hama mu nyuma bagahebana souvenir iguma muri wa mukobwa ni wa munsi wa acte ayo ku muhungu mbaye c'est passé inaperçu bijya vya donc zaci naramenye hama mbandanya kumenya ibindi okay ariko umukobwa unagerageje kuraba umukobwa umajije umaze kuryama n'umuhungu bangaye sikibaza cashoka yishura directement ça demande une réflexion cyangwa kubabona donc bica biza mu mutwe umva rero kuryamana n'umukobwa ku mukobwa biravuze ikintu kinini cyane gusumba uko kibivuze ku muhungu kenshi canke muri iyi minsi umukobwa ashikanye nka 25 ans hakagenda nk'ahantu akavuga ati mu kagroupe ati basha uranabijya mu muyaga abakobwa canke iki ukavuga ko ari vierge akiri vierge ataragira umengo ni gitangaza canke umengo sinzi ntabaho canke aboneka nk'umuntu nyene sinzi ariko nkamwebwe none muramufelicita je muvuga ati muravye ibihari ubu jeunesse turi jewe ndamufelicita kubera ko kuvuga ngo naka yabikoze nanje ndabikora muri mihigana naka ico yakoze singonga je ntegereje kugikora ha umuntu wese arafite ama principe agira agwala principe yiwanje sico kimwe ni yado sico kimwe ni yiwawe jewe nimba ni hayi ntumbera ati jewe nukuri ndoshika muri mariage nkiri vierge igufuri vyuma vyose urumva vyuma vyose sireko nirinde ntibisigura ko ari wowe ufise wovuga ntangorane niwe tuzokunda nawe se nzomwihera nibisanzwe karano bamizuko rero kubganje no mufelicita kubera ko abagifitse bwabo ntumuriwe abakibitse cakintu c'agaciro kidafitse bose hama kandi hariho n'abagenzi ubwira bakakumvisha neza yuko utabigize hari utakaje sibyo ukumva bakakubwira yuko wamenje defo baranatubwira yuko muri mana ukamenya ni ibintu bya bigdire nyene ukamengo
uri igicibwa muri ukamenga hari sosiyete ikintu utaramenya abandi bamenye muntu waracizigamye bandanya wizigama ufise ikintu c'agaciro abandi batakaje abo ntibatume wumva yuko uri down ntibatume wumva umengo umuntu Umengo nturi mu bandi. umengo nturi mu bandi nta kintu cahatari bakujyanye n'ukuri nta gihari nuko gusa badashobora kubivuga ngo babiserure no uwo bararegreta baha chance imwe yo gusubirana iyo virginite benshi bobitora bakasubirana yeah. nivyo rero parce que tugerageje no kubaza abantu nje ndakunda gukora ku ma étude quoi umuntu wese vraiment atakaje virginité yiwe atari mu rugo aba regreta afise akantu ka regret kubera mu bisanzwe hari akantu nasomye mu gitabo kavuga yuko umukobwa agukunda azoguha virginité yiwe ariko umuhungu nawe agukunda ntazokwigera abisaba Juku rero umukobwa ego kubera urukundo mu bisanzwe gituma umukobwa aryamana n'umuhungu ni kubera urukundo ariko gituma ariko gituma umuhungu aryamana n'umukobwa ni raki c'est ça la différence en fait umukobwa aryamana n'umuhungu kubera ko umva aramyihaye wese umva aramyihaye atanze esprit yiwe atanze umubiri wiwe atanze tout pour lui ariko umuhungu nawe aryamana kenshi n'umukobwa tukuri kubera irari hama rero wewe ukiri vierge je t'encourage beaucoup à garder cette chose nk'uko Chris yabivuze ni by'agaciro kanini ntituri benshi canke ntimuri benshi kubera ko biragoye ariko rero wowe ushoboye kugarda virginité yawe courage cyane ariko kandi n'abandi bariko baraturaba bayitakaje nawe ntitwoca tuba ntibabe ibicibwa canke habe namba kujya twese dufite amadestin atandukanye peut-être wowe niko vyari vyaranditswe ubundi nawe yashoboye kureserva ico kintu abandanye ariko arakireza iyo akaba ari impanuro yagusa kandi ataguza kandi yakamaro kanini turamaze kubona yuko ni ibintu sinzi ko ari vyadutse sinzi ko ari iyi generation sinzi ko ari ibi bihe turimwo sinzi ko ari ubukene sinzi ko ari iki ariko muramaze kubona sinzi ko namwe ariko mumaze kubibona la majorité y'abahungu ubu iyi generation yacu canke abageze kugira mariage baratinya kurongora baratinya mariage cane mwe mumaze kubiva kuki batinya iki en fait canke niki kibibatuma turashaka kuvuga ko hariho ababitumwa n'ubukene ariko kandi ntidusiba kubona abiriko baragira mariage kandi bo mu rugero rumwe peut-être nabo bahungu uriko uravuga ntituzi urugero watangiye ku mugabo umuhungu wese akuze hama novuga kandi kari na question yo gutinya ama responsabilité question yo gutinya responsabilité mbega jewe ndayenzo yiha gute ko ntarubaka inzu mbega jewe abana ni n'abaronka nzobariha amashuri ameze gute jewe umugore ni gutinya kazoza ego baratinya responsabilité hama kandi no kubera ko tubayeho mu buzima vraiment abajoni kurabaraba muri rusangi ntibabayeho neza twifashe nyene ni bya bintu ni ku munsi rero ucusanga nivyo onye birimwo mu bituma badashaka kugira mariage akavyifuza mugabo akavuga ati mwana w'abandi namutwara nzomuhiki mugabo ico onye sinogihagarara ko cane kuko twamatiko turabona ariko baratwarana atanubizi bafite avuga ati jewe nimba ushoboye kuronka 300,000 par mois nzobinye ingene ndabigenza n'umudamu wanje hama ikindi hari ubunye abakobwa n'abahungu baramaze kuba ouverte cane umenga ikintu co kuryamana ni bisanzwe rero mu gihe umuhungu mukundana uko agukeneye akuronka azogira envie yo kugushira mu rugo gute lini ntashobora kuvyiyumvira bakavuga ati deja umugore wiwe nuwi wanje usivye gusa yuko iwabo batakuzi iwabo batamuzi usivye gusa yuko utaraja gusaba none niyo envie yo kuvuga ndamushire mu rugo avuga ati reka mbe ndibera niho rero uco usanga hariko harava vya bikomere ama depression jewe urumva jewe ujyanye vyagenze uku jewe vyagiye uku ibi n'ibi ugasanga na wa mukobwa muriwe ntagishaka kugira mariage vyarahagaze muriwe kubera iki rwa rukundo yari asanzwe afise umutima wiwe barawubabaje
yahaye benshi canke bivanye n'ayandi madefasiyo yagiye arahura nayo mu buzima bigatuma yumva adashaka kubaka n'umuhungu bikagenda uko nyene usanga rero hariho amajenerasiyo amwe ariko arahera uko nyene ntibari ari muto umukobwa w'imyaka 18 ariko ararira yuko ari muri depression umva acanye muto dashobora 18 ans urumva uzoza kwiza imyaka ntiyacu geze umva hey madame urumva rero ubunye abantu twinjira mu rukundo hakiri kare abantu dukundana hakiri kare atavyo turamenya urumva tujana bavuga gute mu kirundi n'umuyaga wose yujuva ugasanga umuntu afite 15 ari mu rukundo 18 uyo urashushe urumva uri mu rukundo donc ugasanga umuntu yarakomeretse cyane yagize ibikomere byinshi ku buryo ageza rero imyaka yo kuja mu rugo yumva umenga nta bishasha kwa nta birebire by'ibindi abona canke yumva akeneye mu rugo ikindi naco twese yakivuze ni ikintu cerekeranye n'uburyo aho usanga ari abajene benshi ico ari ikintu kiduhanze amafaranga iki ariko kandi jewe ico c'uburyo nta excuse kigira kubera ko nta buryo bwinshi bubaho n'ababufise kandi barareka kwigereka nta n'uburyo bukeya bubaho du coup ikindi naco abasore bo muri ino myaka barikunda egoisme mva naba egoiste cyane naba egoiste egoisme kubaho naba egoiste gose kubera ko abasore ba kera bari abantu umva bari responsable kandi bakaba responsable bakiri bato ariko cette fois-ci abasore bo kweri barikunda n'abantu bashaka kujya show n'abantu umva naho amafaranga naho bayaronka bigurira ikirato ca 200,000 itelefone y'imiliyoni 2 donc n'abantu utuntu twose bikwegerako ntibagishaka gusharinga kubera ko Krista nyamba umuntu umwe ashobora kujya 20,000 ku munsi n'abantu babiri boyarya isahani ya 20,000 uyiguhaza uri wenyene n'undi naho yoza ntaco bigabaye urumva inzu ubayemwo ubunye umujene afise amafaranga makeya araba muri chambrette sivyo iyo chambrette tuje tukabiraba neza n'undi wa kabiri ajemo umugani w'abaraho insertion yojamwe yo kwigwa donc navuga yuko no kudashaka gusa nta volonté dufise nta engagement umva twabifashe nk'ibintu biraho nta motivation twifitiye ariko n'ahandi mariage ni ikintu ciza mariage atangujwe n'Imana yo mariage atesa cyane so to be honest numva umenga nyene no hanura abahungu gukora cyane kandi bakagabanya kwikunda ariko turabona yuko umukobwa arashobora kuba mu rukundo 1 2 3 4 5 jusqu'à 10 canke meme harenga red flag akaba afise aba ex nka 15 ugasanga arafise nk'aba ex 10 canke 15 bon fatiye 10 canke mugabo ka meme afise experience muri ivyo mu rukundo muga gasanga vraiment kandi urabona ko ari sheri shushu mwibarabara iki ariko agiye kubaka ugasanga foyer kweri biranse bipfira he urugo Krista n'abantu babiri kandi je nasanze burya kubana birarengeye gukundana kubana birarengeye cyane gukundana nje nari Krista nakujewe na Patrick canke na Brillant canke na Edmond turashaka tukundana ariko rero badushira mu rugo ebana ibintu bikanka rero kandi turakundana nukuri n'ubu nyene naho ibintu biriko biranka turumva ko dukundana rero so qui veut dire que urugo ntirukeneye gusa urukundo kugira ngo rushobore kwavansa canke rushobore gukomera hayandi hariya ibindi bintu byinshi bikenewe kugira ngo urugo rushobore kwavansa kubera ko urumva n'abantu babiri bavuye mu mihingo itandukanye n'abantu babiri umwe yahora ataha ukwiwe cette fois bagiye gutaha hamwe umwe yahora yisangiza cette fois bagiye gusangira bimwe umwe yahora yirarana cette fois bagiye kurarana urumva dupu n'ahantu babashize bagiye guhura rero n'utuntu twinshi kare supporta n'ibyo utawufite bagiye kumenyana do plus uko bari basanzwe bazinanye rero umva ayo masekuse arabaho rero ubumva nyene woba prêt canke prête kwihanganira mugenzi wawe n'undi akaba prêt kwihanganira mugenzi wiwe ico tubura rero nuko kwihanganiranira abantu babiri kugira ngo urugo rushobore kwavansa Lisa niko byumva nanje niko ndavyumva mugabo hari igihe ibintu vyanse forsa twabonye abapfiriye mu ngo twabonye abavunitse abagize iki mugabo
ku ico wavuze gukundana na benshi nimisigura ko ariko bizokwereka ko ushoboye kuba kurugo neza hariho n'utigeze akundanye n'uwo umwe nyene Akarayisisi. kandi agahayisisi rero kujana na benshi nuca bisigura ko ariko kumenya kubaka kuko uko yavuze ko Patrick ameze ko Edmond ameze siko Mupriya ameze siko jewe meze turatandukanye rero utegereza kumenya uwo muri kumwe uri uyu mwanya ameze gute akunda iki yankiki mbega niyankorera iki jewe nzocihanganira ubu unye hari ibintu barahishanya mubwiza ukuri jewe iki inye ntaco nshoboye gukora azogutwara canke uzogende wuzi neza yuko ico kintu ataco ashoboye gukora nubwo azogikora atazogikora 100% kibe ciza nkuko wowe ugushaka rero mu gihe ivyo mutabivuganye mutaratwarana mutarubaka mutegereza kugorana mutegereza kwama muri ivyo bintu vyo gushwana kudatahurana iki numva umengo wo imbere yuko muja kubana wo mwoganira ku makote yose mukavugana hama mugatora inyishu imwe mwese muhurizako hama kandi hari igihe muvugana mugana ntimutahurane mugerageze gutahurana ko nimba mvuze amasaha abiri wowe udashoboye gutahura ivyo jewe navuze ntaco bizotanga kindi naco Krista kuri akantu naruvuze umukobwa ashobora kugira plus de 10x abakobwa dusigaye dufite ikibazo co kutametriza solitude canke kutametriza kwigumana twenyene ugasanga umukobwa ariko araruhurumbira kuja muri relation ndagitahuye muri 2025 menya ico ushaka ntutazoza urahitisha namwe wowe waramaze kuvuga yuko ukeneye umuhungu ameze uko ataja ameze uko sigwawe murekera abandi stay single why do we have fear to stay single abantu benshi bafite ubwoba bwo kuba bari bonyene abantu benshi umva na societe yacu iratwemeza yuko umukobwa ngana nkatwe ategerezwa wapi bisa nabi no kubera iki hataraza umeze nkuko wewe ushaka I mean not 100% correct ariko kabisa hariho utuntu tumwe uvuga ati oya ibi ntibishobora kubura wowe ariko tusanga uri kwakira umuntu wari we wese bitegerezwa guhera utegerezwa kuguma wincreasinga nombre y'aba ex alors que ivyo atari kugutesha agaciro atakindi kintu catari birimo. Ok, merci beaucoup. Ariko avant yuko turangiza ikiganiro twese twibuka ko turi muri vision 2040 2060 hariho urukundo turashobora kwenseramo iyo vision gute ubwanjye turashobora kugetse hamwe kubera ko igihugu gishika ku iterambere kuko gifise imiryango nihatabaho ya miryango umwana natakurira mu miryango agakurira mu ibarabara ntazoja ku ishure indero ntazoyironka ikwiye neza urumva igihugu naco nyene kizoba kiriko kiratakaza ryaterambere twifuza gushika ko ntituzorigerako abaperezida tubona bava mu miryango abaministre tubona bakuriye mu miryango none wumva aba bana bariko baravuka hanze y'imiryango batariko bararonka uburere bukwiriye indero ntikwiye amashuri ko biga ku mashure nyene bavyara bakaca batabana ivyo vyose biratuma igihugu kitazotera imbere ahubwo nibigisubiza inyuma kuko leta ishaka gufata aba bana ibiteho nayo ntavyishoboye numva igihugu ntikizoshobora gutera imbere mu gihe ata miryango ihari yes birakunda rero ko tuba mu rukundo dukora twibuka 2040 2060 nje simona ko hoba urukundo hatabaye gukorera hamwe hatabaye kurondera amafaranga urukundo yambari elema ya mbere rondera amafaranga ishaka iterambere ishaka uburyo isaba uburyo n'urukundo kubera urukundo ni investissement kandi rero nk'abize economy bo bacu bavyumva cane urumva hategezwa kubaho chiffre amafaranga tukayarondera ariko kandi tukanayarya tukayaryoherwamo murakoze cyane bacu ndabashimire ku mwanya twamaranye ikiganiro kiryoshe kirimo impanuro kirimo ibintu byinshi tudekuvra bishasha sinzi ko baba mwumva ati aka kantu vraiment muri ikiganiro sinogenda ntakavutse avant ko turangiza ikiganiro gushimira Krista ko nawe twiyumviriye ko twari tumenyereye kuja mu kibanza nk'icuri imwo ariko cette fois-ci twabaye
invité. Donc, je navuga yuko ça a été un honneur cyane waduteye nka Answer Bringers tugushimire ariko kandi dushimire n'aba followers banyu kuri channel yanyu twongera rero tubashimira cyane twiteze yuko muzodutumira kandi yes ahubwo nico nagiye mvuga ati nirindi ninabatumira muzotwitaba tuzobitaba cyane gose. Merci beaucoup. Nshimire abatumire bacu Lise na Lauriel mwakoze cyane ku mwanya mwahevye kugira muze ngaha muri Télé de la Richesse. Ndabibutse yuko ari television TV de la Richesse mubandaye mudukurikirana mubandaye mwiyabona. Iri juni mwumva ryari rya Christabella Munezero ndabatumire mu kiganiro cahazoza naho butaha murakoze ciao ciao. Goodbye.